Ikintu je nipfuza gufungura nk'inyama zo mu bikopo ndaziriye vyonjohera naba ndazibonana nk'abasirikare bavuye muri Somalia. Jewe ikintu nipfuza gufungura ni camwa bita pasteke nakibonye ahantu bagiteye je barakinyereye. Jewe ikintu numva nipfuza gufungura ntararya abantu bavuga ngo kiraryoshe sinzi ko kinaryoshe canke sinzi ko kibishe spaghetti. Izo spaghetti dena do kuzibona nazibonye mw'isoko hano bazidandaje. Ikintu nipfuza gufungura kandi nkaba ntaranakibona ni ikintu bita ububamo. Ndacyumva cyane cyane mu ntara zo mu burengerazuba nko mu ntara za Rumonge gutyo. Nanje ikintu ntarafungura shaka yuko nzagifungura najya amata y'ifu ya nido niyo nkeneye kuzonga ntayo nayabonye mu isoko. Je nanje ikintu nipfuza gufungura ubu mbere niyo none nakibona nokijya ni ifi bitwa umukeke. Ye nkama naba ndacyumva ku bantu bagibuje muravuga ati nyene ifi itwa umukeke avuga ko bayiroba muri Tanganyika kandi bakaba bayijya bavuga ko iryoshe cyane nanye nkabashaka kuzoyijya kandi ndavyizeye.